Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse bakunzi b'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru Sedicom. Ndabahe n'ikaze muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 11 gushika ku genekerezo rya 17 Munyonyo, mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archidiocese de Bujumbura kaburungu BI. Ngizi ingingo nkuru ziyagize. Umuryango w'abasacerdoti w'abasalesiano warashikirijwe Paroisse Buterere ku munsi w'Imana genekerezo rya 17 Munyonyo. Ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 16 Munyonyo niho hugururwa umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2019 ushira umwaka w'ibihumbi 2020 mu seminari nkuru y'Ibujumbura. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abantu b'amikoro make warahimbajwe ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17. Turababwira uko wahimbajwe muri Paroisse Kanyosha. Aya n'ayandi ni mukanya Audrey de Kaze niwagira yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Duherera mu makuru y'abasacerdoti. Nyenicubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, umwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura, yarashikirije icese abasacerdoti b'abasalesiano Paroisse yitiriwe Umweranda Yohani Paulo wa kabiri yo mu Buterere ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17. Idonido na Mediatrice ndi mu rukundo. Akanyamuneza ko kwinjira nk'ukagenda ya misa yaherejwe n'umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa yararamutse aje kuragiza icese Paroisse ya Buterere umuryango w'abasacerdoti b'abasalesiano ba Don Bosco mu ntumbero yo gufashanya ubutumwa bwo kuyobora amaparuwase hagati y'amadiocese n'imiryango y'abasacerdoti bihebeye Imana. Yabanje kwerekana abagize iyo muryango aribo Patiri Hari Bakishimira arongoye Paroisse ya Buterere, Patiri Kristo Witegetse batsangiye ubutumwa, Patiri Ferdinand Nzwenimana arongoye ikigo c'ugwaruka Don Bosco, Patiri Jean-Marie Mushibwe ajejwe ugwaruka muri ico kigo, Patiri Enoke Kubwimana na Patiri Alexandre Majambere. Umwepiskopi yaciye ashikiriza icese Patiri mukuru amenyesha ko kuba Patiri mukuru bihambaye ko abwirizwa kugira umutima w'umwungere mwiza no kubaha amategeko ya Eklezia. Kuri buhambaye cyane kuko ari we cariho ca mbere c'umwungere mu paruwasi ashinzwe. Nico gituma uburonse ubwo butumwa abwirijwe kwitwararika kuburangurana umutima w'umwungere mwiza nk'umwe waranga Yezu Kristo ubwiwe, kandi ubwo butumwa aburangura yubahirije amategeko ya Eklezia aburanga. Patiri mukuru yaciye agaragaza ukwemera. Umwepiskopi atangura guhereza inkuka ya misa. Mu nsiguro yatanze yatumira abakristo kwama biziga Imana kuruta vyose no kwama biteguriye gusanganira umucunguzi Yezu Kristo. Inyuma y'insiguro Patiri mukuru yongeye guca bugufi imbere y'umwepiskopi asubiramwo indagano y'ubusacerdoti aho yasubiye kumwemerera kumwubaha no kumugamburukira. Umwepiskopi yaciye amwicarika ku ntebe yo guhereza inkuka ya misa amushikiriza urufunguzo rw'ingoro y'Imana, bisigura ko ari washinzwe kumenya ko hageze kugurura no kugara. Amushikiriza urufunguzo rw'itaberenakuro, bisigura ko ashinzwe guha bose ivyiza vy'umukama atanumwe avuyemwo. Mu gusozera inkuka ya misa Patiri mukuru yarakengurukiye Imana ku iteka yamuteye, akengurukira umwepiskopi yabakiriye, yanakengurukiye abakristu abasaba ko bafashanya ubutumwa. Mwebwe murose ubutumwa kuri jewe kugira ngo dufashanye ubwo butumwa bwo kumenya, gukunda no gukorera Yezu Kristo turi muri buno buzima. Inkuka ya misa yarangiye mu kanyamuneza ntangere. Ibirori bicaye bibandaniriza mu nyubako y'imisi mikuru aho abakristu bari kumwe n'umwepiskopi babananije bakeza abasalesiano na cane cane Patiri mukuru. Tubamenyeshe ko uwo muryango w'abasalesiano washitse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962. Paroisse ya Buterere ikaba ibaye paroisse ya kabiri baragijwe inyuma ya paroisse Rukago ya Diocese Ngozi. Bakaba bitaho cane cane indero y'ugwaruka. Tubibutse ko muri paroisse ya Buterere bahubatse ikirimba c'umuvyeyi Bikira Maria umutabazi w'aba
Kristu. Ku bwa Sedicom, Mediatrice ndi mu rukundo, Paroisse Buterere. Tuje mu makuru y'ukwemera mu ntumbero kwitegurira umunsi mukuru wa Kristu Mwami, igisata kijeje ubutumwa bw'abarayike muri diocese nkuru ya Bujumbura caratunganije igisabisho c'imisi 9 kibera mu maparuwasi agize iyo diocese kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku igenekerezo rya 23 Munyonyo mu ntumbero kwitegurira guhimbaza neza umunsi mukuru wa Kristu Mwami. Icivugo c'ico gisabisho ni murabe ingene ari vyiza kandi bihimbaye kubana nk'abavukanyi mu bumwe. Muri ico gisabisho kabategekanije inyigisho hamwe n'ibikorwa vy'urukundo. Amakuru yacu arabandanya. Ryari iteka ntangere ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17 Munyonyo aho muri Paroisse Muvyeyi w'Ikigongwe mu Kanyosha yifatanya na Ecclesia yo kw'isi yose mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abantu ba mikoro make. Uwo munsi mukuru ukaba watangiye guhimbazwa ku wa gatandatu igenekerezo rya 16 Munyonyo inyuma y'inkuka y'imisa mu gatondo. Alain Fleury Iradukunda. Ku munsi w'Imana ibirori nyezina bikaba vyatangujwe n'inkuka y'imisa y'igisaha 4 n'igice aho bari banateguriye ibibanza banyene urubanza baza kwicaramwo. Inyuma y'iyo nkuka ya misa ibirori vyabandanirije mu nzu nkuru y'amanama paruwase aho basangiriye amasaka. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka na patiri mukuru wa paruwase Thomas Mugirente ari kumwe na Bucumi Siriyake asanzwe arongoye inama nkuru ya paruwase hamwe n'umukuru w'igisata. Mu majambo yashikirijwe uwo munsi yari kuremesha abo bantu ba mikoro make, nayo ku ruhande rwari yaserukiye abo bantu yarashimye yongera kengurikira Imana yo idahegeshanya kubazigama. Yarongeye ashimiranye n'ubweranda Papa Francisco we yatanguje uwo munsi wabagenewe. Yarashimiye kandi patiri mukuru wa paruwase n'abasanzwe basangiye ubutumwa mu kubaremesha no mu kubitaho. Tubamenyesha ko ibaye incuro ya gatatu Ecclesia kw'isi yose umunsi mukuru uhimbazwa na muri paruwase ya Kanyosha rikaba ribaye incuro ya kabiri. Tubamenyesha ko kandi muri paruwase Muvyeyi w'Ikigongwe ya Kanyosha uwo munsi watangwa guhimbazwa ku wa gatandatu aho abasanzwe bajeje ubutumwa bwa Caritas muri paruwase bafashisha ibifungurwa bibisi abantu ba mikoro make bangana 623. Alain Fleury Iradukunda, Paroisse Kanyosha ku bwa Sedicom. Ndatangaje icese uyu mwaka w'ivyigwa w'ibihumbi 2019 ushuri w'ibihumbi 2020 wuguruwe kuri iyi seminari nkuru y'Ubujumbura yitiriwe umweranda w'umusasedote mu gisagara CRC 5 Redars. Ayo n'amajambo ya nyir'icubahiro Musenyeri Bonaventure Nahimana ashinzwe amaseminari n'amanovisiya aho yuguruye icese umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2019 ushuri umwaka w'ibihumbi 2020 ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 Munyonyo mu kigo c'iryo seminari. Ibirori vy'uwo munsi vyatangujwe n'inkuka y'imisa yahereje na nyir'icubahiro Musenyeri Bonaventure Nahimana ari kumwe na Musenyeri w'inararibonye diocese nkuru ya Bujumbura, umunyamabanga mukuru w'intumwa ya Papa mu Burundi, abanyenicubahiro abasasedoti batandukanye, abashitsi n'abaseminari. Musiguro y'ijambo ry'Imana nyir'icubahiro Musenyeri Bonaventure yamenyesheje abaseminari ko ubuzima bwo mu seminari bubafasha kurimbura neza ko baba bagendanye ba Yezu abahamagara ngo bamukurikire. Ubuzima bwo mu seminari ari bubafasha kugenda murimbura, kugenda mwihweza neza ko mufise ibikenewe vyose kugira ngo mushobore kuba abagendanyi ba Yezu Kristu. Atari abagenda barisamaza, atari abagenda barakeraguzwa, atari abagenda baraba inyuma, arabagenda bahanze amaso Kristu we ndongozi y'ukwemera kwacu, wenyene abahamagara ngo mumukurikire. Inyuma y'inkuka y'imisa niho havuzwe amajambo y'urubanza ku bwa Patiri Nikora Nyabenda yaserukiye patiri umuyobozi w'iseminari. Inyuma y'ivyo birori yaramenyesheje intumbero y'uwo mwaka w'ishuri yongera atekerera impanuro abaseminari. Nuko dushira mu buryo bw'ivyigwa uburyo bw'abaseminari bafasha mu buryo bwo kubaho mu butumwa no gutunga Ecclesia tutarondeye imfashanyo hanze. Icyo gituma umwaka twawitiriye ikiyumviro tuti n'aya maboko yanje mubona narashoboye kwibeshaho, ndabeshaho nabo narinjejwe. Niyo mu ntumbero twahaye no mwaka. Ukwitunga tuvuga gusa si gukoresha amaboko, harimwo no gukoresha umutwe kugira ngo bashobore kuyobora, kuko iki gikorwa c'umusaseredoti no kuyobora. Nta ushobora kuyobora rero mu byo atazi canke naho adashobora kuvuga ati ndiko ndahubura amakosa yabaye. Harimo rero ukubigisha ingene bo kwibeshaho,
n'ingene bofasha nabo bakristo ingene bogira imigambi yabo y'iterambere n'ingene botunganya mu kwibeshaho kugira ngo na bimwe bisabwa na ekleziya biyitunga imperezwa n'ibindi bishobore kuboneka kandi nabo nyene bashobore kwisononora. Ico twabatekerera naco nuko uyu mwaka tugiye gutangura bari mu migwi ibiri, hariho abo bizogora mu ishuri turabizi kubera bize fondamentale na poste fondamentale. Nuko bwa mbere bashika bakabona ko abasaseredoti bari hano abavyeyi babafasha bakiyugurura. Hanyuma icya kabiri naco nuko ibibagora batobinyegeza kuko no muri ivyo vyose vy'umusaseredoti yikorera harimo n'umusaraba yuko udategerwa. None dushoboye kubategera nabo nyene bakitegera birashobora kugenda neza. Hanyuma naho ikindi naco nuko biyumva ko baje ngaha ivy'ibikorwa navyo tuzobikorana na twebwe tuzoba turi kumwe haba muri ivyo kubakurikirana encadrement canke naho haba naho nyene no gukoresha na twebwe haba amanama amasession de formation canke naho no mu gukoresha imirimo na twebwe. Amakuru yacu arabandanya. Abakristo b'amasikisare yose akukira paruwasi ya Buhonga barakoraniye kuri paruwasi Buhonga kugira ngo batange amaboko mu gikorwa cyo kubaka inzu y'abaseserdoti. Ni inkuru ya Donatien Nditonda. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16 ukwezi kwa 11 abakristo ba paruwasi Buhonga bari basidukanye n'iyonka kugira ngo bashike ku paruwasi babandanye bubaka inzu z'abaseserdoti. Hari hakoraniye amasikirisare 15 akukira paruwasi Buhonga. Kuri igenekerezo rya 16 abakristo bari baramutse bashirako idari ry'inzu yitiriwe inzu y'abaseserdoti. Ibikorwa birangiye igihe c'isaha 10:48 Patiri mukuru Romano Mapoka yafashe akanya ko gushimira abakristo bitanze kugira ngo ico gikorwa kiranguke. Kiranguye neza kandi mu mwanya mwiza kuko yari ahantu hanini kurarabanye metro quadrato hafi amajana 5. Ni inzu nini cyane kandi bemeye kwitanga baratonda bazindutse kare integuro yose kuva ejo mu ijoro nk'abakiro baraye mu ikambi ngaha ko bariko barategura ibindi mihari yose urana ko yarimwo abakristo bose barimo imibano akaba abakuru w'amashure n'isukirisari ivyo bisata no kuri iyo batavyitaba byari kugorana kuko urabona inzu beton itwaye imifuko amajana 3 abura mu umwe kuko atari ahantu hasanzwe kuvyukuri sinogenda ntabashimiye bitaze bimwe vy'ukuri kuva ku buryo batanze kugira ngo isimi iboneke n'uyu mwanya wose twirirwanye gaha n'ibikorwa nuko byari bigoye cyane kwegeranya gravier wigarana umusenyi bigitanze cyane kandi mbona ko barushe nenda bakengurukiye Imana ibandanye ibanzigamira kandi bahezagire bamenye ko atari igikorwa cy'wanje igikorwa c'umuryango bene umuryango no baraterambwe igikorwa c'umuryango akakirangurana ubwira n'ishaka nyinshi kandi ico gikorwa kiranguke neza. Nzitonda Donatien Sedicom paruwasi Buhonga. Paruwasi Kanyosha yaratunganije ihigano ry'umupira w'amaguru ryitiriwe umuvyeyi w'ikigongwe ryahuje urwaruka ruri mu mihari n'imigwi yo muri iyo paruwasi. Iryo higano rikaba ryatangwa igenekezo rya kabiri risozegwa igenekezo rya 16 Munyonyo aho umugwi w'abakorezi n'abiyerekeramana wahuye n'umuhari wa Dominico Savio kuva gihe cy'isaha 9 gushika gihe cy'isaha 11 ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri muri quartier Kizingwe aho biyita kwa Sebatutsi. Inkuru ya Gonzalve Ntashimikiro. Muri urwo rukino rwasozereye ikanwa ryari maze indwi zitatu rihuza imihari n'imigwi y'ubutumwa muri paruwasi y'umuvyeyi w'ikigongwe ya Kanyosha. Umugwi ugizwe n'abakorezi n'abiyerekeramana ni watakanye intsinzi nyuma yo gutsinda bari mu muhari w'abagenzi ba Dominico Savio Mweranda. Patiri Lambert Nishimagizwe ajeje ubutumwa bw'imihari n'imigwi muri paruwasi y'umuvyeyi w'ikigongwe ya Kanyosha yamenyesheje abakristo ko iryo higanwa ryari ryatunganijwe mu ntumbero yo gukomeza imigendanire hagati y'ugwaruka. Izo nkino zari yatunganijwe mu ntumbero yo gusozera umwaka w'ubutumwa dutangura uwundi mushasha tukaba twashimye hano iwacu kuzowugurura neza na neza ku munsi w'ejo. None rero izi nkino twarazitiriye umuvyeyi Bikira Maria umuvyeyi w'ikigongwe nkuko asanzwe umuvunyi w'iparuwasi yacu ziramaze hafi indwi zitatu zaregeranije abahurikiye mu mihari n'imigwi y'ubutumwa bwa ekleziya. Twasanze bibereye cyane kuko ugwaruka musanzwe muzi yuko bakunda cyane ivy'inkino bikanabahimbara kuko bariko barahura n'abandi kandi bakerekana ingabirano nyinshi bafise. Twarabonye ko ugwaruka rwacu rufise ubukerebutsi kandi banonotse bikatanga umwizero kuko ni kazoza ka ekleziya ni kazoza k'igihugu. Abanyamihari n'imigwi bakaba barahimbawe no kubona paruwasi yaratunganije iryo higanwa bakanayisaba ko no hanyuma yubandanya ibafasha gutunganya ibikorwa bituma batera imbere ku mutima no ku mubiri. Izinkino zagenda neza cyane gushika n'ubu hari imigwi imwe yagiye iravamwe ariko bari bakiye nabo nyene n'iyindi yagiye
biregera imbere. Kamonotera abandi banyamuhari canke abanyamigwi bitandukanye nuko bomenya ko ari twebwe nyene tubatse eklezia tukaja hamwe kugira ngo tugume nyene tunganira ubucuti hagati yacu. Nakaye kandi kamotera abarongoye paruwasi. Nobashimira ko bariyumviye ikiciyumviro. Nobasaba ko ibi bibaye ntivyoherera ngaha ahubwo no mu mwaka uza bizebandanye tushishikare nyene kubona koko ko badufise ku mutima nabo nyene ko bari nyuma yacu. Tubanyeshe ko muri paruwasi mu Kigongo ya Kanyosha umwaka bahisemwe kugendera ku civugo kigira kiti ukwemera kutagira ibikorwa kubagupfuye kose. Iryo jambo rikaba ari mu ibarwa ry'umutumwa Yakobo kibone cya 2 karonka 76 muri paruwasi mu Kigongo ya Kanyosha Gonzave Ntashimikiro ku bwa Sedicom. Tuje mu makuru y'imihari n'imigwi umugwi w'abaririmbira witiriwe charismatique mu gifaransa bari mu mwiherero kuva kugenekezo rya 10 kuja kugenekezo rya 16 Munyonyo. Uwo mwiherero wabereye mu kigo c'abihebeye Imana kiri muri diocese nkuru ya Gitega neza na neza ku mutumba wa Ruvyagira. Uwo mwiherero watunganijwe kugira ngo bashire hamwe mu gusaba ingabirano yo kurangura ubutumwa bajejwe no kwinagura. Thierry Nkengurutse. Igihe c'isa 11 n'igice z'umuhingamo ku munsi w'Imana w'genekezo rya 10 Munyonyo ni abaririmbira Chorale Charismatique bashika mu kigo c'abihebeye Imana Centre Spirituel Marie de Carmel. Ico kigo kiri ku mutumba wa Ruvyagira ku kilometero kimwe n'igice uvuye kuri paroisse Kisumamo yo ku Mushasha muri diocese nkuru ya Gitega. Kari kandi akaryo keza ko kwisuzuma no guhura n'Imana, Imana yikaje zikagaragaza ubinahazo bwayo nkuko yabugaragaje imbere ya Yakobo, Yohane na Petero aho bari baduganye ku musozi bagiye gusenga. Inyigisho zashikijwe na Pati Gilbert muri habwa Pati mukuru wa Katedrale Rutana ucivugo ndi nzira ukuri n'ubuzima. Yasiguye ko bitavyo mwiherero ko arakanya keza kugira umuntu asubire yumvira neza ubunyo afitaniye n'Imana. Rero abari bitavyo ubwo butumire bw'umukama yarabasavye kuzirikana neza ku buzima n'ubutuma bajejwe kwivako kwicisha bugufi no guhereza Imana ibisoresho byo batashoboye kuhashika bose. Ariko kandi yarabasavye kuba mu mwiherero banezerewe bakaruhuka mu mutwe bakaruhuka ku mutima no ku mubiri bakava mu migenzo n'inyifato ya kera kugira bahure n'umukama biteguye atakindi kintu na kimwe babangikanije. Umwiherero warangijwe no gusabikanya ivyiza bagabanye hamwe no gukengurukira abagize uruhara bose ngo umwiherero ugende neza kandi ushoboke. Ivyo bikaba vyabaye nyuma y'inkuka ya misa yo gukengurukira Imana ku vyiza vyose bagabanye ku munsi wa 5 ku mugoroba. Chorale Charismatique ikaba isanzwe ari imwe mu makorale akorera ubutumwa muri Katedrale Regina Mundi, ikaba irimba imisa yo kuwa Mungu isaha 1 y'igitondo no ku munsi wa 5 isaha 11:30 z'umugoroba. Twamenyesha ko Chorale Charismatique isanzwe itunganya ku mwaka ibikorwa nk'ivyo. Umwiherero baherukamwo wari wabereye mu Jejuru mu kigo c'abihebeye Imana citiriwe Maria Mugabekazi w'amahoro, inyuma y'indi myiherero yabereye mu seminari nkuru yitiriwe Yohani Paul wa kabiri Igitega, mu seminari nkuru ya Mukiryama hamwe n'ibuta muri Bururi. Mu Ruvyagira muri diocese nkuru ya Gitega, Thierry Nkengurutse ku bwa Sedicom. Tuje makuru yandi madiocese. Ngene cubahiro Musenyeri Yohakimu Nahondereye umwungera diocese Katolika ya Muyinga yarashikirije icese vyavuye mu nama y'umuryango wa diocese ku munsi wa 5 genekezo rya 15 Munyonyo muri Katedrale Mugabekazi w'i Lourdes ya Muyinga. Akaba yabishikirije mu nkuka y'imisa yari yitabwiye n'abakristu intumwa papa mu Burundi, abepiskopi barongoye amadiocese yose y'u Burundi, abasaserdoti, abihaye Imana, abanyene cubahiro baserukiye intwaro, igisirikare n'umutekano. Iyo nama yari yatanguye mu mwaka wa 2005 isozerwa n'ibikorwa nyezina vy'isasa vyabaye mu mwaka wa 2009. Iyo nkuru twayishikirijwe Padiri Evariste Harerimana. Dusoza hano makuru ku makuru hanye n'ubweranda Papa Francisco ahazogira urugendo rw'ubutumwa rugira urwa 32 kuva kugenekezo rya 19 gushika kugenekezo rya 26 Munyonyo mu bihugu vya Thailand n'Ubuyapani. Muri Thailand akazoba agiye gushigikira abakristo baho basanzwe ari inkehwa. Mu Buyapani naho akazogendera ibisagara bibiri Nagasaki na Hiroshima vyasinzikajwe n'intambara ya kabiri y'isi yose. Akaba ari kuri nkuru ndangirije ko ano makuru yacu nkabashimiye mwebwe mwese mu mayateza abiri, nkashimira abagenzi banje bafashije kuyatorokanya. Odrade Kaze no mwari kumwe kuri micro mukama bahezagire.